abasazi babiri bari buganiwe ahantu muri hôpital donc ajya batreta abagwayi hanyuma abasazi bari bamaze igihe kinini bavuga bati none twebwe kandi baguma bagataha twebwe bimeze gute ko tudataha twebwe twe natwe twiga umugambi ukungene twoba butoroke ngahana umusazi wa mbere araza ncimviye tumviza rero hano kuri portail haba hari umunyezamu haba ari umunyezamu kandi na portail iba yugaye twigere ukungene tuhagenda tugenda za kugenda imbere ngiye imbere nshikira umunyezamu cyenda mufata mu kanigo umaze kumufata mu kanigo uza gucagura portail cyo sohoka umaze gusohoka jeyo nza kuza nza kumurekura ngoma niruka abo abandi nze basha baragenda bagiye basha basanga kuri ya portail haruguruye na wa munyezamu nta uhari bashavuga ati urana ko ivyo twapanze bipfuye reka rero dusubire inyuma uwo mugabo agiye mu Rwanda ageze ku mupaka bamubwira bati wa mugabo zana ivyangombwa umugabo ariyumvira cyambye ati jewe no ngombwa muri ko muravuga ntawe nzi no cyamenye ivyangombwa donc noza kumenya ibintu byiwe no watabisanzwe hari umugabo yigeze kuja mu rubanza agiye mu rubanza acasanga umwana waho yitwa Ezekiel bamwise Ezekiel umugabo atashe acabwiye umugore wiwe atumviriza rero urubanza mvuyemo nasanze umwana bamwise Ezekiel titwe natwe umwana wiwacu wa mbere tuzomwita Ezekifanta wa kabiri tuzomwita Ezekiboke wa gatatu tuzomwita Ezekibaju Ego ni kabiri gatanu indwi shashi romantique, the special boy of Croatia, the one and the only around the world is known as umwagazi w'Imana, le voyageur qui franchit les frontières sans passeport. Ijamga. Iwanje canke kwa mahinduka. Canke kwa shasha. Kwa mahinduka. Uyu musi novuga ko ari musi udasanzwe dufise umumemera twatumiye yitwa Mahinduka. Abeshi bazi ku izina rya Mahinduka yandika memes zitwengeje amukino ko twamuzanye twamubonye ko ari mu bamemera hamwe no minsi ko barakurikiranwa n'abantu benshi haba ku ma statut haba ku ma page kwati ekatuzane umumemera umwe nyine mesi kugira ngo atubwire ivyerekeye memes umenye memes icari cyo mumenye kandi n'abamemera mbega hari kintu bakora muri ziga memes n'utumemes tumwe novuga ko twagiye turyohera abantu batandukanye n'ivyo ko barakora muri kano kanya mugumane nacu kugira ngo muze kumenya byinshi kuri Mahinduka byinshi ku mugwi w'abamemera ngaha mu Burundi ajya kuyandi mazina yitwa gute ya ku mazina nawe n'abavyeyi nitwa Lionel cyo itungiye umeze neza Mahinduka ego ndameze neza ndashima kabisa cyose nico kimwe se gusa uko ari indimi zigiye zitandukanye ya sino ndameze neza ego ku mazina witwa ya ku mazina nawe n'abavyeyi nitwa Lionel cyo itungiye ariko izi mbuga ngurukana bumenyi cyangwa ngurukana bujuju sinzi zose ziratwara izi mbuga zanyise Mahinduka canke Mahinduka Mahinduka ryaje gute Mahinduka yazananye mu memes ngitangura kwandika memes yani izina niyumviriye mfatiye ku kuntu abantu tubayeho ukungena abantu n'ibintu tubanye n'ukungena ubuzima bw'abantu bugenda barahindagurika n'abantu natwe gasusanga twagiye turahindagurika ya ubwo ko Mahinduka nayo n'umuntu ahindagurika ego cyane gose yego good kandi si jeje nyene nabantu twese muri rusange abantu turahindagurika kubera yuko ubu nyene turi ngaha je ndi mbere ya kamera uri kuri micro mukanya turaza kuva ngaha izi muzi tuzikure tugende mu bindi bikorwa duhindure ikibanza tugira iki mugabo no guhinduka no guhindura donc nirivuga guhinduka ivuga rikuru no guhinduka rucu ubwo botoraza guhindagura guhindagurika yego Mahinduka novuga uzwi cyane nk'umumemera ndetse n'ibindi bikorwa musanzwe mukora ngira mwanze mutubwire hambavu ya memes wabari hindi musanzwe mukora hambavu ya memes nsanzwe ndi umunyeshuri ya nsanzwe umunyeshuri ariko
apari y'ivyo nsanzwe ndi umu promoter nkaba umukomedi urashaka gukora komedi zo guhindagurika ayego mu mwanya muto cyane ibikorwa bya memes muri aka kanya bimeze gute je novuga ko vyifashe neza cyane twumvuga ku ruhande rw'iwanje vyifashe neza cyane muri rusangi uretse yuko intambamyizi canke ziriya zitashobora kubura ariko umuntu aragerageza uburyo bwose ashobora kuzivamo yego memes nako wavuze memes icongereza ni memes donc ni d'origine anglaise ni memes ariko mu gifaransa turavuga memes canke meme donc ni kujya kuntu biravana haraba pronounce memes hanandi a pronounce memes cyane nko mu kirundi tuvuga ngo memes it depends upon the language yandika memes bamita gute vana n'ururimi mu gifaransa tumita umumemeur no memeur ya mu cyongereza memelode ya kuvuga ko memes bisigura memes no kuvuga ni photo en fait memes ubugomba gutwara message ya kitire kanaka cyangwa ugomba guhanura gutwenza cyangwa kwigisha donc ni photo iba iri kumwe n'amajambo ikeneye gutanga message kanaka ya ku bantu baba ariko barayisoma ya ubukeneye gutanga message kanaka nimba guhanura kwigisha gutwenza gukritika donc kwinforma ikintu kanaka nubwo ko muri kino gihe urimo bamenya nubwo nka batatu bambaye ko bakurikiranwa cyane hari ukuntu bafatiye kukigira ngo mvuge ko ndiko ndakurikiranwa cyane genda sanze nkurikirana imbuga z'abamemera amapage yabo ama statue yabo hari ugeze gupostinga statue yo yarabwe n'abantu 4,000 zari aho nigeze kuyibona naho ndetse kubona kandi warabistate yarabwe n'abantu bashika hafi 1,000 kandi gatushira kama stati uwomenga ntunyegere twatonze kuri reka ya telefone ahubwo je iyo nshize ko stati nyinshi niho haba vibe desanzwe niho usanga abantu bari kubayiraba ari benshi sino nshize ko nka stati imwe 2 10 usanga abantu ntashikanye na 5 ariko nshize ko nka 50 ya n'ubuje ngaho karaba usanga tutonze kuri reka ya sanga ndi nkoma wisa 1,000 ya kuduka mbega bishise kabona statue yarabwe n'abantu benshi urumva gute yeah I feel very good kubera yuko mba ndiko ndabona ko ibikorwa je ndiko ndashikiriza message nkeneye gutanga iri kirashikira mu bantu nkuko je navyipfuza ariko you know dushobora kugera ku rugero wewe uba wipfuza yego donc mba nkeneye kuguma nkora cyane kugira ngo ahubwo nimba no musi bari 1,000 ejo canke hirya ejo babe 2 3 gushika kuri 10 ahubwo binakunze abarundi bose bankurikirane pourquoi pas cyane dufate ku ma statue ya WhatsApp hariho abantu baraba statue ntubone ko bayiravye n'abandi ubona ko bayiravye niba atari banga Mahinduka afise nimero z'abantu bangana gute cyo nikiro shaka kuza ngaha nawe nyene ukirabira afise nimero 16 n'amajana sinibuka amajana ya wokurana sanse mangaba donc 16,000 n'amajana nkuko byumvikana yuko nk'abantu barenga 9,000 bashobora kuyiraba mugasanga mbonye 1,000 cyonyene urumva vraiment iyo hypocrisie y'abantu birashoboka kaminuza yonyene y'u Burundi ndibuka hari yari ifise abanyeshuri 11,000 kuvuga ngo muri kaminuza yose bisigura ko Mahinduka arafise nimero z'abanyeshuri barenga muri kaminuza y'u Burundi abo muri jere yana ukuriho n'abanyagihugu ba mu mashugwe yanje rero sasa kuya mashugwe ko ya thank you mbega memes hoba hari akantu muri ko muraronka kuko umuntu aravye makoresha umwanya munini ya mu kwiyumvira no mu kwandika amajambo mu yashira ku ifoto hari akantu ko gushira mu mufuko ko bakabonekana muri memes ego cyane nkuko bizi musanzwe iyo umuntu afise izina nubwo ufise izina mu bintu ukora bibi ntushobora kubura ikintu winjiza
kubera yuko ntiyabura n'umuntu akwitura akavuga ati mfasha kanaka naka urazwi nkorera kanaka donc twebwe hanini twinjiza mu ma promotion tuba tugenda dukorera abantu dusanzwe dufise nk'umugwi ariko uyu munsi nubwo naje ndi nyene sanzwe je ndongoye umugwi wa Burundian Memelodies Power usanzwe urimo abameme bagiye batandukanye ndazi ubu niho witwa ego nje sanzwe ndi umushefu bajya ko yaheruka riba donc turi migwi ibiri hariho bakuru bacu badutanguriye irongoye n'ijya nabahe ndayibona ariko natwe turasanzwe dufise umugwi wacu Burundian Memelodies Power ni groupe ya kabiri ego groupe ya kabiri donc yaje mu nyuma rero nko mu gihe umuntu atwituye akavuga Burundian Memelodies Power nkeneye ko dukorana turasinyanira kontra tukavuga duti tuzokorana umwaka wose tuzora duhemba aya naya ku kwezi ego kandi baza i promotion zinaziriya bamuzibona tugenda dukorera abantu bagiye batandukanye yego apara ya promotion iba yazananye muri groupe hari uwundi muntu ashobora kukwitura akavuga ati Mahinduka wewe urashoboye ndakeneye yuko umfasha promotion ukankorera promotion ku ruhande rw'iwawe muri ico gihe tuca tuvugana ntivyigwa biraja muri groupe ni nkuko ashobora kwitura n'undi mumemeye muri ico gihe urumva muravugana umuntu ashobora kuguhemba par mois canke yesinze reka twinjire mu bikorwa tubwira nka memes zitatu wigeze kwandika zikagira vibe nakavuga ati ndavyishimiye memes ya mbere naranditse kagira vibe narakunze nanditse nti hari umugabo yigeze kuja mu rubanza agiye mu rubanza acasanga umwana waho yitwa Ezekiel bamwise Ezekiel umugabo atashe acabwiye umugore wiwe atumviriza rero urubanza mvuyemo nasanze umwana bamwise Ezekiel twe natwe umwana wiwacu wa mbere tuzomwita Ezekifana wa kabiri tuzomwita Ezekiboke wa gatatu tuzomwita Ezekibaju igira kabiri nananditse kagira vibe yari umugabo avuye mu Burundi agiye mu Rwanda uwo mugabo agiye mu Rwanda ageze ku mupaka bamubwira bati wa mugabo zana ivyangombwa umugabo ariyumvira cyambye ati jewe no ngombwa muri ko muravuga ntawe nzi no camenya ivyangombwa donc noza kumenya ibintu byiwe no watawe sanzwe mimgira gatatu nabagabo nabasazi babiri abasazi babiri bari bugaraniwe ahantu muri hôpital donc ajya batreta abagwaye hanyuma abasazi bari bamaze igihe kinini bavuga bati none twebwe ko abandi baguma bataha bagataha twebwe bimeze gute ko tudataha twebwe twe natwe twiga umugambi ukungene twoba butoroke ngaha hantu umusazi wa mbere araza ncyimvira tumviriza rero hano ko kuri portail haba hariho umunyezamu haba hariho umunyezamu kandi na portail iba yugaye twigere ukungene tuhagenda tije ndaza kugenda imbere ngiye imbere nshikira umunyezamu cyo ndamufata mu kanigo maze kumufata mu kanigo uza gushagura portail cyo sohoka umaze gusohoka jeyo nza kumurekura nguma niruka abo abandi nze baca baragenda bagiye baca basanga kuri ya portail haruguruye na wa munyezamu ntawe uhari baca bavuga ati urabona ko ivyo twapanze bipfuye reka rero dusubire inyuma ya ako naragerageje kuredwiza amajambo ku buryo ivyo vyose nshoboye kuvuga bishobora kugenda mu mungane nk'abiri gusa canke atatu ya urumva ko abajamwe n'ubuhinga bugiye butandukanye ego dufate n'ubu unye Mahinduka birashyitse uraronse nk'ifoto ya Shasha Romantique ya ariko aracumba naye amajambo yandikako ariko aracumba ariko arakondwiza nyene cumba ikintu ca mbere vyovana na look y'iyo foto kwa yuko urashaka uri kuracumba bitanatwengeje
donc ata vibe nimwe iyo foto ubwayo ifise hari ngiye ushobora kuba uri kuracumba nk'ukuguru wakugeretse uko ubunamye mu donc ugasanga n'umuntu ayiravye answa no gutoshera kw'amajambo arashobora gutwenga donc ntariko ndayibona noba mbeshe umuntu ashobora gushaka amajambo yanaye ushobora no kuyikora ndiko ndakora promotion nkavuga ntibimeze nuko ego amafoto muyacagura mwisunzi kugira ifoto mushaka kwamajambo mwisunzi bo shwa amafoto iva kuri vyinshi cyane donc urashobora gushwadisa foto selo na content we gomba wandike kuri iyo foto donc ngo ndashaka kuvuga ngo abaganga ibiki nibiki donc dans le domaine y'ibintu byo kwivuza iki niki muri ico gihe cyo sinza guca nshaka ya foto ariko avuga uri kuracumba cyangenda nimba ari kuri rezo sociaux hena hehe bige omwe ifoto y'umugwayi n'umuganga cyangwa umugwayi cyangwa umuganga donc kubera ko ari yo message je nkene gutanga yego ariho umumeme mugenza witwa Jospe nibaza ko tuzomubaza byiwe awundi munsi ariko hariho ikintu akunda kuvuga ngo Jospe rimwe na rimwe birashika sindo umukunzi bivanye na memes nandika acabona ko menga sinisi yahengiye gusaba urukundo ku mukobwa mbega namahinduka niko bimeze bo ivyo bimuva ko sinzi wewe uko bitwara ariko ikintu no kubwira apart ya memes turaba muri buno buzima namwe mubamwe apart ya memes ndaronka amahera canka yabura apart ya memes ndagenda gusenga canke singenda apart ya memes ndateka canke sinteke donc mu gihe wewe aba akuzi nk'umumemera kavuga ati wewe wanditse memes uvuga yuko uri single wewe kugira ngo umwemeze yuko iyo meme wanditse canke izo memes wanditse zitaragaragaza ubuzima bubayemo ingo inbox umuhekeya abone yuko bijya ni rezo sociaux gusa inbox uramukunda kandi cyane donc jewe mukunzi ndamugira n'ubu ndamufise kandi tubaye neza cyane kandi ama insolite ndayandika mugabo mba naye musavye shushu ibi nibi byo gutsitaza kambwira ico cihoze yibi andika nana kimwe namuhanuza it's okay muri mu rukundo mukajinama weko byukuri abameme mufise intumberi yahe abameme hanini na kivuze nkuko ari objectif ya memes hanini dukeneye twebwe gutwenza no gutanga ama message agiye atandukanye kandi sinzi ko maze kubibona twebwe turatanga ibigiye bigezweho nko ugasanga naho kantu kabaye nko muri Tanzania Ethiopia mu Bwongereza ugasanga ahantu hambere uri kurabimenyera wewe yaba muri football mu muziki ubimenye biciye mu memes donc umva turatanga ibigezweho kandi ikindi naco turatwenza nuvuga twebwe objectif nyamukuru no gukura stress abantu kugira ngo ugiye kuri stat ya mahinduka ukaraba usoma utwenge hanyuma umunsi ugende neza ariko kandi turakeneye no kwinjiza amafaranga kuko nakazi nubwo abeshi babifata nk'ibintu vya brage iki niki twe turabikeneye kubigira akazi hanje ndabikeneye kubigira umwuga ku buryo bwuko kuri karanga muntu yanje bazombaza ati ukora iki ndumumemera kubera iki nivyo bintunze soke uri kuraraba nko mu gihe nk'abarundi bose baba bamemera hoteli imbere oya nivyo ko nawe dutera imbere kubera yuko nubu ni shaki bazo nyingi shaki garuka mwese twese tubihundaniyemo mbega ninde zogenda kumfasha partage ninde zonkurikira kuko ukeneye ku developer gwawe nanje nkeneye ku developer gwanje of course nta gwanko ruba ruhari hagati y'abamemeo mugabo irifo ko tuba mu secteur agiye atandukanye wewe umurimyi jembe umworozi jembe umumemere naka umunyeshure kugira ngo tugene turuzuzanya tugene turuzuzanya kuko turakeneraniye hagati yacu donc twese tubaye bamwe muri community dusanzwe turimwo ntizokunda ko dushaka gutera imbere yego nk'abasozera mbega nikihe kintu mubona mushobora kumubwira nk'abantu bakurikirana abakunzi ba memes ku bakunzi ba memes ikintu cyambere tubasaba no kudukurikirana bien sûr bakadukurikirana kandi bakaduha agaciro
kwa yuko ari abaduha agaciro ugasanga umusavye na service aravuga ati wewe ewana urankorera umunsi wa murantwenza iki niki kandi agenda gusavye service urayinkorera donc ugasanga uramubwira ati postingira akakana kabikora ugasanga uramubwira ati nkorera partage akabikora ikintu cyambere two basaba nuko dukurikirana ku ma social media dusanzwe dukoresha haba kuri FB, WhatsApp, TikTok, Instagram, Twitter n'ahandi hantu hagiye atandukanye. Ikindi naco nuko bogerageza kuza barasanzaza ibikorwa vyacu. Apana kwikorana ngo badukurikirane we nk'ubu nimbura ishashu ugende kuri FB ubone akantu kagutwengeje cuvuga uti nindagashira kuri stati havanerana imbere hava vibe idasanzwe oya gatore ugashireko kubye kagutwengeje hariho nundi kaza gutwenza gutyo nanjye uzobikora bafasha kugira iki kubaka izina kugeza imbere ibikorwa byanje ego mensi n'akazi nihaye kandi imwe n'imwe birababesha mbega n'iki kintu muhanura nk'ugwara kugira ngo nago zora create utuntu tuma bashobora kwibeshaho kumuvisa ku mensi zishobora gutuma muba Jesse memes zidashaka kugutunga ariko mu gihe uzikoze uri serious ya muri ico gihe rero wewe memes donc ni talent niho ushaka kuririmba gukina comedy n'indi bigetandukanye mu gihe wowe wumva ati je vraiment ijya talent ya Mahinduka nanje ndimwe no shaka kuyidevelop muri ico gihe uraza tukakwigisha nawe ukinjira mu mwuga gutyo nawe ugashobora gutera imbere donc abafise talent barahawe kaze bavyumvamo mugata kugumuka bashaka kubona ngo Mahinduka ngo ibintu vyiwe ngo afise vibe ngo nanje nkore memes man ukoze rimwe kabiri ucutaha kubera ko bisaba ubwenge kwiyumvira kuburi pose na creativity kandi n'umwete mwishi cyane dasanzwe atubashimire cyane Mahinduka mutubakira ntege mu Rwanda dukorera memes tubasha kugabanya ama stress no kumusanze muyivuga kenshi thank you very much Shashi Romantic ndanagushimire kandi kwa wanyizeye nkaza ngagushobora gushikiriza ibikorwa sanzwe nkora it's a pleasure for me yego dushimire cyane Mahinduka ikaza kama kuri Bishop kugira ngo acyagire ivyereke memes mwumvise memes cyagico mwumvise umumeme cyagico mwumvise isubira kwa kugira ngo abantu mugabanye ama stress kandi mwumvise ko nabo nyene bishika bakaronkamo agafaranga Mahinduka ati shaka yuko karanga muntu yiwanje izobiri koko ndi umumeme lord kuvuga ko yahisemo kubigira akazi kiwe nizire ko abantu mu gukurikirana abameme mumaze kuka byinshi muramenye makuru vyoroshe muramenye ibintu ko babera ku isi mu mwanya muto y'icane tubasabe rero mu bandaye mu kubashigikira amastati yabo muyaravye hari cyo bunguka imboga zabo muzikurikiranye bagira nabo nyene ico bashoboye kunguka mujye no kwiteza imbere dusabe namwe mumusicyo muko murakora bagira mushoboye kwiteza imbere mugiremo mushiremo ingufu murumva ko nta mugutare mu mafaranga cyane cyane iyo umuntu ari abikora abikunda abameme mu bikora cyangwa yifuza kubijyamo mube serieux kugira ngo abantu babone yuko muko murakora ibintu nk'akazi dushimira namwe dukurikiranye kuri Bishop TV tubana tubasa kumugira subscribe biri hano mwene anye kuri YouTube mutugire na mufitende na subscribe kandi kuri Facebook kugira ngo mwande mubona ibintu bitandukanye cyane cyane kuvyerekeye imyidagaduro impano zitandukanye abikorera utwabo ndabibutsa kandi yuko muri Bishop TV dufise igisata cyo gutanga amasanamu nobwa photography na videography maze dufise photography beza abantu bakora ama video meza cyane muze natwe muzima dibera kugira ngo ushobore kumwe tuteze imbere company tuteze imbere twebwe tuteze imbere giti cyacu kugira ngo twese dukore maze centera imbere wowe utera imbere twese dutera imbere maze tuteze imbere igihugu mugira mu mwubahwe murakoze cyane